naravuze ngaha mu misi heze yuko amasezerano twayakoze n'igihugu ca Arabia Saoudite ubu hamaze kugenda barundi batari bake mu masezerano twagiraniye mu myaka 3 twavuga ko genda barundi bashika ibihumbi 75 mugabo rero kubera atandegi hari iva ngaha ija mu ico gihugu twinda guca mu bindi bihugu usanga amatike y'indega zimvye ugasanga rero abarundi ntibagiye nkuko twavyifuza kumbura uzosanga bifashe nk'imyaka 5 canke 6 kugira twize ico gitigiri abo nabo ubu bagenda bakingiwe n'amategeko bagenda bakingiye mu bijanye n'agatekazi na muntu kandi bagenda bakingiwe no mu bijanye kurungika mu mihani wabo uduhera baba baronse agahembo kabo ubu novuga yuko nko mu gihugu ca Arabia Saoudite conyene turamaze kuronka cyo no kwita inyungu mu by'ubutunzi gain politique gain économique plutôt nko mu bijanye n'amahera barungika amahera akava amahanga aya madolari turamaze kuronka hafi amahera arenga miliyoni 10 z'amadolari mu mwanya muto tarenze umwaka umwe n'igice turamaze kuronka amahera ngana ni miliyaridi 10 z'amarundi nazo nyene yongera kuri ayo miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika murumva yuko iyo bagiye igihugu kiraronka n'imiryango ikaronka nico gituma tuko turagerageza gushiraho amasezerano ibihugu bitari bike mwarigeze kumva ivyabaye ku gihugu ca Serbia twaragiraniye amasezerano afasha abarundi kuja atagisabwe benshi baragiye twibaza ko tugeranije ibiharuro hajo haragiye abarenga hafi ibihumbi 5 mugabo benshi baca mu bindi bihugu vy'Iburayi ku buryo ibihugu vy'Iburayi navyo vyaciye bitera ubwoba igihugu ca Serbia atigabanya kuko wabaye passoir abarundi bose baza baca ngaha nabo ati mudabihagaritse tuzobafatira ibihano baca barahagarika mugabo abagiye ubu barakora ari muri Serbia ari mu bihugu vy'Iburayi barakuduhera iwabo ku vy'ukuri harimo inyungu y'umuntu udafise uburyo umuhakazi ngaha mu gihugu yigiriye hanze ukamugura irembo ni vyiza cyane tukibaza yuko no mu misi iza turi mu biganiro n'igihugu ca Serbia kugira dushobore kandi gusubiramwo ayo masezerano mugabo atuma abarundi bagenda muri Serbia mugabo gakora muri Serbia batagiye mu bindi bihugu kuko hari abari muri Serbia no munsi bakorayo kandi bahembwa neza cyo kimwe n'abari mu bindi bihugu ayo masezerano yo tuyariko tuzora ingene biza biragenda bikunze tukashaka umukono tuba turonse kandi iyindi nzira y'ugwaruka rwacu ruja kwisumamo yabaje ikibazo kitoroshe kwishura abarundi baraja hanze cyane nivyo nitwovuga ko dusumbya za Senegal na za Mali na za Burkina Faso mugabo natwe mwino misi mw'imyaka heze abarundi bako baraja mu bihugu vyinshi ku buryo ibihugu vyinshi abarundi bariyo mugasi novuga ko ishiramwe mpuzamakungu ONU yemera ibihugu 193 sinokwemeza neza ko abarundi bari mu ivyo bihugu 193 mugabo bari mu bihugu vyinshi bamwe bagenda bizwi n'amategeko abandi bagenda bitazwi n'amategeko hama bashitse hariya bamwe bagasaba ivyangombwa bakabironka abandi bagasaba ivyangombwa bakabibura namenyesha yuko hariho bamwe bava no mu bihugu vya Burayi bakaza nga basubijwe inyuma bari komenote basubijwe ngaha mu Burundi kubera batakurikije amategeko y'ico gihugu nico gituma nibaza yuko nkuko bivuze bari henshi kandi kuba henshi burya si bibi ni biza cyane bavuga ati mu miryango bavuga ati umuryango niwo shwiragira hirya no hino kuburya huja hose usha gusanga inshuti natwe urumva barundi bari henshi ni vyiza gikuru n'uguma tubakingira kugira ntagire ugira ibibazo bikomeye wabajije kandi ati mwotubwira ku by'ukuri mukatubwiza ukuri ingene abarundi bari muri Zambia babayeho ico nakivuze bose ntibabayeho kumwe ntibagiye bajanye ntibagiye kumbure bahunze bimwe cyangwa bagiye gukora bimwe hari imigwi myinshi navuze hari abarundi bitwa ko ari impunzi bari mu nkambi hari abarundi bari mu gihugu ca Zambia bari mu miji biyungunganya mu rudandazo ruto bamwe bamugasanga nta vyangombwa bafise mugaguma biyungunganya hari bamwe basubiza inyuma ukazubona mu ndwikurikira barasubiyeyo hari nabandi rero babayeho neza bagira urudandazwa
babayeho neza ruzwi n'amategeko kandi bagashobora kugira business yabo neza cyane bakaronka ayo barungika mu gihugu n'atunga imiryango yabo. Nibaza rero yuko situation y'abarundi muri Zambia tuyiriko ntitandukanye cyane n'abandi barundi bari mu bindi bihugu, bisa nibisa kumbure nuko umuntu abazanya amasezerano umuntu agaca araba cyane cyane ibijanye n'iki gihugu twa dushaka kwiga. No mu bindi bihugu hari amakamwe amwe usanga tugerageza kuza turabafasha kugira ntibagire ibibazo. Ngarukanywe n'amakenga ufise ku byashikirijwe n'abanyakubaha bashinga amateka kubijanye n'ubuzima abarundi bari muri Zambia barimwo. Ubwa mbere nagomba nkeze kandi nshimire nyakubaha aserukira uburundi muri Zambia. Kuva ashikayo hari ikimaze guhinduka. Rero ivyo bavuze canke ivyo bashikiriza naho mwoja ku rubuga wa nyakubaha ambasaderi w'uburundi muri Zambia arandika ibikorwa bijanye n'ingendo aba yakoze mu kugendera abarundi baba bari no mu mabohero, baba n'abarundi baba basahuwe ivyabo. Ku vy'ukuri usanga kenshi ari kibazo kijanye n'impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba muri Zambia. Mugabo kutagira impapuro ntibisobanura yuko iduka wari kuradandaza ko baca barisahura. Sico bisobanura. Aha rero je mbere nagomba nsabe mu gihe twoba turiko twiga hano amasezerano integuro z'amabwirizwa nkizi, iyi serire ya communication ngaha n'ubuvugizi yoza iraraba ico gihugu kuma site yayo canke na ambassade y'u Burundi muri ico gihugu muri ujya mwanya wo gutangura bakaduha synthèse. Ubushize ngahanye twarinjiye dusanga bashizemo umunyarwanda hano yari kavuga ubutumwa bwiza, boza baratugirira nkako onye. Aha twoca tutahukirwa neza tukaja kwiga itegeko, hari akantu baducishirije ko kajanye n'ico gihugu duhava twiga mu bijanye n'amasezerano. Kuko ubundi bwobwo aba bantu muri serire ya communication bambabarire, mugabo ikindi mu ndakivuga nibaza yuko nabo hari hakanenge baba bafise, ariko nimwe bakoresha bakuru ba hano. Je mbonye akanenge mwe mutakabonye ntaco bitwaye, mugabo vyoba vyiza tukaza turiga ibintu nk'ibi inye bijanye n'imigenderanire, nabo hari akantu badukoreye. Rero naho mwoja ku rubuga rwa ambasaderi w'Uburundi muri Zambia kuri message yandi tariki 30 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka uheze, hari ikintu muca mubona banyakuba bashinga amateka ku byo bavuze mu bijanye n'abarundi, mubona ko ku vy'ukuri bashoboye gushikako ku nyungu z'ibihugu bibiri, Uburundi na Zambia. Nyakubahwa rero mushikiranganje twagomba kubabaza utubazo. Nyakubahwa mushikiranganje turamaze hano haramaze guca integuro nk'izi zijanye n'izi mpapuro z'inzira z'abanyacubahiro. Hanyuma rero akabazo kanje kandi n'amakenga yanje ahari mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi nibaza ko n'ahandi ko ariko biri, abategwa iteka ryo kuronka kino gitabo c'inzira c'icubahiro si benshi cyane, ni bake. Hanyuma tugaca tubona yuko haguma hashigwa imbere amasezerano atuma yorohereza abafise zino mpapuro kuntu boshobora kugira ngo kugira uruja n'uruza vyoroshe mu bindi bihugu, ibi vy'amaviza bitabaye intambamyi. Turiko turaba biragaragara yuko Uburundi bukeneye cyane Zambia, kuri kuko Zambia ikeneye Uburundi. Ivyo nkabivuga mfatiye ku gitigiri c'abarundi baja kuronderera ubuzima mu gihugu ca Zambia. Aha rero
naho mwatanze icizere mu nyishu y'ikibazo ca kabiri mwabajijwe mu mugwi muvuga yuko ibijanye n'izindi mpapuro zikurikira bizoca navyo vyigwa kugira ngo nabo bashobore koroherezwa mu kwinjira muri Zambia. Aha rero nagomba nce mbazanya kuba mushikiranganje nijyari aba barundi nabo badafise amahirwe yo gutuka kino gitabo c'inzira nabo boshobora kwinjira muri Zambia byoroshe na mwabujya bigaragara yuko twebwe dukeneye Zambia kuriko uko idukeneye. Mumvo n'imvano mwavuze yuko leta ya Zambia itemeye yuko passport de service ijamwo bivanye nuko bobo atayo bakoresha. Aha uwovuga yuko abagiye baserukira canke abakozi bo mu bushikiranganje ujejwe bo bagize intege nke kugira ngo bashobore gukonvenka abagenzi babo ko urupapuro rw'inzira gojamo rw'abakozi ubwo yoba yihenze nkaca mfatira ku karorero ku masezerano nk'aya yabaye hagati y'u Burundi na Egypt. Hariho urupapuro rw'inzira rwagiyemwo Egypt ikoresha mugabo mu Burundi rudakoresha urwo rupapuro rw'inzira mugabo muri ayo masezerano yaciye hano abanya Egypt barafise urundi rupapuro bo kwinjiramwo mu kwinjira ko mu Burundi atari urunye rwa passport diplomatique. None ubwo ntihabayeho gusamara kwabaserukiye leta muri negotiation yo kugira ngo urwo rupapuro rw'inzira rushobore kujamwo. Kubijanye n'abene gihugu basanzwe bo bagira ingorane mu guca Zambia besha bigarutseko nobabwira yuko hari ingingo nyinshi ziguma zifatwa kugira ngo ubuzima bw'abene gihugu bacu bari muri Zambia bube bwiza gusumba abagira ingorane cyo gutorega umuti biciye mu biyago hagati y'ibihugu byacu kwa bibiri. Ico nababwira nuko igihe umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yagendeye igihugu ca Zambia mu kwezi k'umunani umwaka uheze harafashwe ingingo ivuye ku bakuru b'ibihugu bacu ko ari babiri yuko twoshiraho umugwi dusangiye twese kugira ushe kwicarana kugira ngo barabire hamwe ibibazo by'abarundi bari muri Zambia. Abarundi bari muri Zambia rero bari migwi myinshi. Hari abarundi bitoka ari impunzi. Abitoka ari impunzi twebwe nka leta nacyo tubakorako baba bari mu minwe ya cagisata cishira mu mpuzamakungu ONU bita HCR kiraba impunzi. Hari abandi bariyo bagira business badandaza kandi bizwi n'amategeko bafise n'ivyangombwa. Bene abo nta ngorane nimwe bafise kandi ni benshi. Gusa nuko kirimwe nari musanga kumbure abo umuntu amenya cyane bija ku mbuga ngurukana bumenyi usanga keshera bagize ingorane abatagize ingorane ugasanga kumbure abantu ntabo bamenya mugani bo benshi. Hama ku bafise ingorane nabo kenshi n'ugwaruka rwacu rugenda muri Zambia bagenda bafise visa de court séjour hanyuma igahera batangwe kuyungunganya kudandaza utuntu ku mabarabara hamiheze ntibaheze ngo baje mu buserukizi bubahe cyo ndokwita laisser-passer à sens unique bagaruke mu Burundi bashe gusaba indi visa basubireyo kugira bakore bakurikije amategeko y'igihugu. Nta gihugu na kimwe kwisi cyabi ca rutura cyaba gitonya cemera yuko umunyamahanga akibamwo bitazwi n'amategeko. Nongahi wacu polisi yigira amarafu ikagenda mu makartier y'Ubujumbura tubonye abanyamahanga badafise ivyangombwa bari ngaha nabo barasubizwa ku mipaka. Nibisanzwe n'ikigo niko ibihugu byose byitunganije. Mugabo rero kubera ko abakuru y'igihugu bacu ko ari babiri basabye ko umugwi ujaho twaramaze kuwukora twebwe twaramaze kurungika delegation umugwi uzokwiga ico kibazo uri kumwe n'umugwi wa Zambia harimo abantu muri immigration mu shiranganje tujejwe n'abandi kugira abo muri police kugira ngo bashe kwiga ikibazo ka parka basanze abarundi badakwije ivyangombwa bigenjeje neza atamakosa bagize ahungabanya kumbure amategeko y'igihugu abo bashobore gusabirwa impusha zo gukorera muri Zambia. Mugabo rero si bose hari n'abandi kumbure bizokenerwa yuko babasaba gusubira mu gihugu cacu bakazongera gusaba gusubira ibice mategeko.
birakogwa rero ku munsi turabikurikirana ubuserukizi bwacu nawo mumva bafunzwe wavuze ko hari abarundi bafunzwe ari benshi ko ari agasho kuzuye abarundi nta gasho k'abarundi kabaho na gasho kabo bose mugabo umurundi nawe ashaka kujamwo iyo yagize amakosa kandi ejo bundi nkuko hari umushinga amateka yivuze umuserukizi wacu muri ico gihugu yashe kubagendera hanyuma nejo yarakiriwe n'umushikiranganje ajejwe intwari hagati mu gihugu kugira tubandanye iyo dialogue yogira turaba ingene abarundi bobaho neza gusumba uko biri ubu murumva rero ko ari gikogwa kiriko kirakogwa tukibaza yuko bamwe zoshobora koroherezwa abandi nabo bidakurikije amategeko bashe gutahuka mu Burundi basubire kwiyungunganya gushasha